Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana namwe mpazunzi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru hari kwavuga ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru tubabwira ari amakuru y'intambara iri kwirahuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine, ndetse muri ano makuru tubabwira amakuru ari imishamirano iri hagati y'igihugu cya Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa ku rugendo rw'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika azamaze ndetse kugira mu gihugu cya Taiwan. Tubabwira kandi amakuru avugwa mu Burayi, ndetse tubabwira n'amakuru avugwa ku mugabane wa Afurika. Yose kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero tubutsa kugira sabone abatarabikora canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Kaze rero muri ano makuru tugiye guhera ku ntambara heri kwirahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine. Intambara rero ihuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya irabandanya, ikaba igeze mu kwezi kugira gatandatu. Intambara ikaba yatanguye nkuko mubizi mwese muco Urusiya bwatanguje bwise special operation mu gihugu ca Ukraine, maze abagwanya igihugu c'Urusiya ndetse n'abashigikiye Ukraine bakavyita invasion canke gushaka kunyaga igihugu ca Ukraine ku gitugu canke ku nguvu. Iyi ntambara rero akaba hari ibandanya muri kino gihe. Intambara zabandanije muri kariya karere k'uburengerazuba bw'akarere ka Donbas region, ariko harabera imigwano mu karere ka Kisone, aho biboneka ko rero igisirikare c'Urusiya congereje guhera muri indwi iheze inguvu nyinshi cyane gose muri kano karere. Ni mu gihe igisirikare ca Ukraine cari camyishije ko vyanka bikunda ko kigomba kugaruza kano karere, ko biboneka iyi ndwi yose ziriho igisirikare ca Ukraine kigerageza kugaruza kano karere, ndetse aho caciye n'ibiraro byo muri kano karere ka Kisone kugira ngo igisirikare c'Urusiya ntigishobore kwambuka muri kano karere. Ko byose biboneka ko vyabaye ivy'imfa gusa, ndetse ibiraro bimwe mu biraro igisirikare ca Ukraine cari casambuye. Uno munsi rero igisirikare c'Urusiya congeye gusanura bino biraro, ndetse aho abanyagihugu bashaka kujabuka muri kano karere babonetse bariko baca kuri bino biraro. Igisirikare c'Urusiya twibutse ko igisirikare ca Ukraine twibutse ko casambuye bino biraro ngo kugira ngo abagwanyi b'igisirikare c'Urusiya ntibashobore kwambuka kano karere, ariko biboneka ko bashoboye guteranya bino biraro atankomanzi. Bivuga ko rero biboneka ko inguvu z'abanyinshi cyane gose z'igisirikare c'Urusiya muri kano karere, uko barenze bubaka ibiraro bakabiheza ibi gihugu ca Ukraine kitongeye kubisambura mu gihe bariko baravyubaka. Biboneka rero ko abasirikare ba Ukraine bamaze kwigizwa cyane gose. Ibindi bitero byakozwe n'ingabo z'Urusiya vyabaye mu karere ka Odessa, ndetse byongera kuba kandi no mu karere ka Kharkiv, aho igisirikare c'Urusiya kimenyesha ko caturiye ibiduga vy'ingwano by'igisirikare ca Ukraine vyari biri muri kano karere, ari navyo igisirikare ngo ca Ukraine cariko kirakoresha mu gutera amamisire mu karere ka Kisone, ahasanzwe nyene hari ibirindiro ubu byinshi cyane gose vy'ingabo z'Urusiya. Turabandanya nta makuru yacu. Tukiri nyene kuri intambara yo kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya, Urusiya kandi bwongeye buratera amamisire menshi cyane gose mu karere ka Mykolaiv, aho rero biboneka ko kano karere ubu gasigaye nako nyene kageramiwe n'ibitero byinshi cyane gose by'igisirikare c'Urusiya, na cyane cyane amamisire ategwa muri kano karere avuye mu kiyaga cirabura, mu kiyaga Black Sea. Nyuma yo ku munsi w'ejo ko igisirikare ca Ukraine cari camyishije ko cateye ikirindo gikuru mu kiyaga cirabura canke mu kiyaga Black Sea, ngo ikirindiro c'ubwato bw'intambara bw'Urusiya, aho rero ni musi nyene Uburusiya bwari busanzwe buhimbaza umunsi udasanzwe cyane ku gihugu c'Urusiya, aho bwigina umunsi mukuru wahariwe igisirikare kigwanira mu mazi canke Navy Day. Umunsi mukuru wari witabwe na Perezida Vladimir Putin ubwiwe, aho ashikirije ijambo hiyamiriza ndetse ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, ndetse muri rino jambo harimo gushikiriza ibishasha bigiye gukorwa, harimo guha amamisire hypersonic missile igisirikare c'Uburusiya kigwanira mu mazi, ndetse akaba yarasohoye no rwandiko rushasha canke doctrine nshasha mu gisirikare c'Urusiya, aho igisirikare c'Urusiya ubu kivuga ko yagihaye itegeko ko umwasi wa mbere w'igisirikare c'Urusiya ari umunyamerika, ndetse kandi intumbero ya mbere akaba ari yo guhangana n'igihugu ca Amerika y'igisirikare c'Urusiya. Ikindi naco akaba yashize ko kandi umukono ku izingo zitatu, yagize ingingo igira kabiri nayo niyo guhangana n'ibihugu by'Uburayi, ndetse ingingo igira gatatu niyo guhangana n'uwo wese abangamiye umutekano w'igihugu c'Uburusiya. Ibiro bikaba biri mu itegeko rishasha canke role nshasha yahaye igisirikare c'Uburusiya ndetse n'igisirikare kigwanira mu mazi. Turabandanya nta makuru yacu.
akarere rero kamikoro y'ibyo twari tuvuze ko Uburusiya buriko burateramwo misile menshi cyane muri kino gihe ku hirya y'ejo haheze ku itariki imwe igisirikare c'Uburusiya carahatiye amamisile ashika 21 aho ndetse muri kino gitero bivugwa ko caguyemwo umutunzi cyane gose rurangiranwa mu gihugu ca Ukraine yarasanzwe ari umurimyi w'ingano ndetse akaba ari nawe yarafise societe nini cyane gose yarima ingano mu gihugu ca Ukraine ikarima n'ibigori. Umutunzi rero rurangiranwa yapfiriye muri kino gitero ndetse apfana n'umuryango we wose aho bivuga ko inzu yararimwo yatewe ko misile zishika 5 n'igisirikare c'Uburusiya. Ibi rero ikaba president wa Ukraine Zelensky yaravyamirije cyane gose aho yavuga ngo iki ni igihombo gikomeye cyane gose ku isi ndetse n'abatuye isi kuko ngo yari mu bantu bari bafatiye runini cyane gose isi kuko yarima ingano nyinshi cyane gose ndetse akarima n'ibigori vyinshi. Ibi navyo bikaba hari mu vyashoboka ku isi aho yarima amatoni n'amatoni y'ibigori rero ukaba yaritavye Imana ku itariki imwe aho amamisile menshi cyane gose yaguye ku nzu yarasanzwe mu twatuvuze Imana imakire mu Rwanda rwa turabandanya na makuru yacu. Reka nyene tukumerero mu gihugu muri kano kare tusimbire kandi mu gihugu c'Uburusiya. Uno munsi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagize inama ku nzira ya video aho inama yagiranye n'abafashanya bikorwa n'igihugu c'Uburusiya aho bitabiriye ino nama. Mu ijambo yabashikirije ibijanye no gufashanya ndetse ababwira ko ngo isi igirarire cyane gose mu gihe isi itogira ikikoze. Ariko rero ijambo rihanini yagarutse ku kugaya abategetsi b'ibihugu by'Uburayi ndetse no kumukusa n'ubacira urubanza aho yavuze ko ngo abategetsi b'Uburayi ngo basa naho batazi ibyo bariko barakora ndetse ngo basa n'abari irresponsable no kuvuga ngo abantu ataco bashoboye muri rusange. Aho yavuze ngo ibihugu by'Uburayi ngo byafatiye ngo ibihano igihugu c'Uburusiya ngo ariko rero ibihano bafatiye igihugu c'Uburusiya ngo nuko biboneka ko aribo zagize ko ingaruka zikomeye ngo kandi n'ubu bibandanya bagira ko ingaruka bamwe batokwisubira ku minsi yavuba ngo bazokwicuza bikomeye. Ubu rero ngo nivyo bano bategetsi b'ibihugu bya Burayi banatinya no kubwira abanyagihugu babo ngo ingaruka zose z'abanyagihugu Burayi bariko baragira ngo yaba iziduga ry'ibiciro ndetse ngo yaba izo kubura ibitoro ngo n'ibindi byose ngo biriko biraba kubera kuba irresponsable y'abategetsi b'ibihugu bya Buraya. Hari no mu gihe ibihugu bya Buraya byinshi cyane gose byugarijwe n'ibura rya energy no kuvuga ko ugarijwe n'ibura ry'umuriro canke ndetse ibitoro ndetse ngo hamwe n'impuzeya na gaze. Ibiro byose bikaba bikenewe muri kino gihe cyane gose ku rugero runini mu bihugu bya Buraya na cyane ko bigiye kuba ibihugu bya Buraya mu gihe c'imbeho ikomeye cyane gose aho rero ibihugu bimwe biboneka ko byafashe ingo zikomeye cyane gose kugira ngo bigabanye ibyo gukoresha energy mu bino bihugu by'Uburayi. Ibihugu by'Uburayi bikaba byemeranije kugabanya hafi ibice 50% ku gukoresha energy. Ni kuvuga ko ibihugu bitanguye kuzimya amatara yo ku mabarabara ndetse no ku matara n'amatara y'inyubakwa za leta ndetse n'ibindi bigo byose bidakenewe ndetse aho ibigo byinshi bidakenewe cyane gose amazi aza yarahagaritswe. Nk'akarorero ni mu gihugu c'Ubujerumani ubu inzu zirenga hafi 200 za leta ikoreramwo mwijoro nta matara yaka ndetse n'amatara yo ku mabarabara ubu ntariko araka yarazimije. Ubu igihugu Berlin ku mugwa mukuru w'Ubujerumani haboneka iyo hageze mwijoro nyene ari mwijoro rikaze cyane gose kubera amatara yazimijwe. Ukuri ngo kugira bagerageze kuraba ko bukoresha umuriro mukeya ndetse bagakoresha n'ibitoro bikeya ndetse bagakoresha na gaze nkeya cyane gose kubera Uburusiya buriko buratanga gaze nke cyane gose ndetse n'umuyaga nkuba ku bihugu bya Buraya. Ibihugu bya Buraya byari bisanzwe ibice 80% bikoresha ibitoro na gaze n'umuyaga nkuba biva mu gihugu c'Uburusiya. No kuvuga rero ko ubu gihugu c'Uburusiya kwa kitariko kiratanga izo service nkuko byari bimeze. Ibihugu by'Uburayi biri mu kaga gakomeye cyane gose ndetse aho ibiciro by'ibitoro mu bihugu by'Uburayi byaduze inshuro nyinshi cyane gose ibifungurwa bikaba byaraduze ndetse n'umuriro ukaba waraduze. Ibintu byose rero biboneka ko byaduze cyane gose. Ibi rero President Vladimir Putin akaba avyagiriza abategetsi b'Uburayi ko ngo bahenzwe na Amerika maze bahita bemera ivyo Amerika ibibwiye batarinze kwiyumvira ngo bakoreshe ubwenge bwabo. Anababwira ko ngo nibatisubira ko bakureho ibihano bafatiye Uburusiya ko ibintu bizobananya kuba bibi cyane gose ngo bashobora gushika aho abanyagihugu b'Uburayi bakena ku rugero rutigizwe rwibazwa ko abashobora kugera ko. Ubu rero President Vladimir Putin yabahamagariye ngo gusubira kwiyumvira ivyo bihano bafatiye igihugu c'Uburusiya ngo handiho ngo bagiye kubona ngo kataraza ngo kari imbere. Ibi byari bwiwe muri kino kiganiro President Vladimir Putin Uburusiya ikoragirana n'abantu bategetsi ku nzira ya video. Turabandanya n'ano makuru yacu.
Tuve mu Burayi rero dusimbire hagati neza mu Bushinwa aho rero hariko haraba urugendo ko harabera urugendo rw'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi aho muri iri joro ariho ashitse mu gihugu ca Taiwan aho yakiriwe ku kibuga ca Taipei mu gihugu ca Taiwan. Ibi rero n'urugendo twibutse ko n'urugendo rwari rwavugishije abashinwa cyane gose aho Ubushinwa bwari bwavuze ko butazokwicara ngo burabe ndetse aho bwari bwamenyesheje ko igisirikare Ubushinwa cashobora gukorora indege y'uwo Nancy Pelosi. Ariko rero amakuru twamenye imbere yuko Nancy Pelosi ahashika nuko abasirikare benshi ba Amerika bari kuri kino kibuga ca Taipei ndetse abakozi ba Secret Services basanzwe bacungera inzego za leta za Amerika bari benshi ndetse bakaba bari bafashe n'amahoteli menshi. Rero Nancy Pelosi yageze kuri kino kibuga ca Taipei isaha 5 z'ijoro mu masaha ya hariya muri Taiwan ndetse akaba yakiriwe na perezida wa Taiwan ndetse n'abandi akaba yavuyeyo amaze hafi iminota 3 yose ari mu ndege imushikanye kuri kino kibuga c'indege ci Taipei. Habanje gusohoka abandi bategetsi bagendanye nawe babashinga amateka nyene ba Amerika maze rero wewe Nancy Pelosi aza gusohoka. Ubwa nyuma biboneka ko ibi vyakozwe ku kibazo c'umutekano kuko Ubushinwa bwari bwagabishije ko bushobora guhitana n'ubuzima bw'uyu. Ariko rero Ubushinwa n'ubu nyuma yo kwahashize bwahise bushira itangazo ahabona ko Ubushinwa bugiye kwihora bikomeye cyane gose igihugu ca Amerika ndetse Ubushinwa bukaba bugiye guhagarika n'amasezerano yose bwari bufitaniye n'igihugu ca Amerika. Ikintu cahiswe kivugwa ubwa mbere ko Ubushinwa bwabugiye gukora nuko Ubushinwa bwabugiye gufatanya n'igihugu c'Urusiya ndetse bugaha ibigwanisho igihugu c'Urusiya kugira ngo buhashe igihugu ca Ukraine ndetse igihugu kindi kiriko kiravugwa nuko Ubushinwa bushobora gutera igihugu ca Ukraine igihugu nako ca Taiwan nkuko Urusiya bwabikoze mu gihugu ca Ukraine. Ibi rero byose bikaba ngo ari byo Ubushinwa bushobora gukora na cyane ko Ubushinwa uno munsi bwari bwarungitse amato menshi cyane gose muri kano karere intambara ndetse n'indege za gisirikare mu myimenyerezo idasanzwe baboneka ko igihugu c'Ubushinwa citeguriye kugwana. Ibi rero bikaba bibabaje igihugu c'Ubushinwa ku rugero runini cyane gose ndetse nyuma yaho gusa imisi mikeya iheze imisi 2 iheze igisirikare c'Ubushinwa gihimbaje imyaka 95 kino gisirikare c'Ubushinwa kimaze gishinzwe igisirikare c'Ubushinwa citwa PLA canke The Chinese Liberation Army ikaba rero carahimbaje imyaka 95 kimaze gishinzwe. Ibirori bikaba byari byitabiriwe na Xi Jinping aho rero muri byavuze ko igisirikare ibyavugiwe muri bino birori byavuzwa ko igisirikare c'Ubushinwa citeguye gikomeye cyane gose ugeranije n'imyaka iheze ndetse bakaba barerekanye ubuhinga n'ubushobozi bafise muri kino gisirikare c'Ubushinwa. Igisirikare c'Ubushinwa muri kino gihe gifatwa mu bisirikare bitatu bya mbere bikomeye ku isi havuye igisirikare ca mbere ca Amerika ndetse n'igisirikare c'Urusiya hakaza igisirikare c'Ubushinwa ndetse bavuga ko igisirikare c'Ubushinwa ubu kigeze kure mu by'ikoranabuhanga mu buhinga bwa technology aho ubu gishobora kwiba amakuru yose ari ku masatelite y'abanyamerika n'amasatelite y'ibanga ya Amerika. Ubu kino gisirikare c'Ubushinwa gifise ubushobozi bwo kwiba ano makuru. Rero igisirikare c'Ubushinwa kikaba carungitse amameri akomeye cyane akoreshwa n'amasatelite yiba amakuru ndetse ashobora no guhagarika ingendo zose zo mu kirere cy'igihugu ca Taiwan. Nta n'ubizi ko indege ya Nancy Pelosi ishobora kuhava amahoro kuri kino kibuga ci Taipei ko Ubushinwa bushobora kubuza indege bushobora kudeklara zone y'ukutaguruka indege muri kano karere maze indege ikabura ingene iva kuri kino kibuga c'indege. Ariko rero igisirikare ca Amerika cariteguye cyaramaze kuhashikana indege za gisirikare muri Taiwan. Izi ndege za gisirikare zozo rero nubwo baba deklaye zone yugaye, izi ndege za gisirikare zozo zifise ubushobozi bw'uko zishobora kuhava. No kuvuga ko Nancy Pelosi afise ubushobozi bwose bwo kuhava. Tubuze igituma igisirikare ca Amerika rero cashimye gucungera umutegetsi ku rugero rukomeye nkuko. No kuvuga ko umukuru w'inama nshingamateka wa Amerika niwe mutegetsi mukuru agira gatatu mu gihugu ca Amerika havuye umukuru w'igihugu Perezida Joe Biden ndetse n'ikigera ciwe Harris Kamala hacasubira ubu Nancy Pelosi umutegetsi. No kuvuga ko aba babiri mu gihe bo badashoboye kuyobora igihugu ca Amerika bapfuye canke bagize ibindi byago bitandukanye, umukuru w'inama nshingamateka niwe ibwirizwa shingiro ryemerera direct ko ahita afata ubutegetsi mu gihugu ca Amerika. Umva rero ko ibi byo gucungira umutekano wiwe bihita biba itegeko direct ry'igisirikare ca Amerika ndetse n'inzego zose z'umutekano wa Amerika zicunze umutekano kuko n'umuntu wo ku rwego rwo hejuru ugeranije n'abandi bategetsi bose bo mu gihugu ca Amerika. Turabandanya n'ano makuru yacu.
tukiri rero nyene kuri aya makuru yo mu Bushinwa na Amerika, abashakashatsi n'abahinga bariko baragerageza guca hirya no hino ibishobora kuba hagati ya Amerika n'igihugu c'Ubushinwa, ariko rero icyo bariko bahuriza ko nuko imigenderanire yari iri hagati y'igihugu c'Ubushinwa na Amerika ubu byo izoba hibanza guhagarara, nibaza ko atari ibindi biganiro bisubiye kuba, ariko rero ndetse bakaba byinatezwe ko Ubushinwa buza guhamagaza ambasade wa Amerika mu Bushinwa akaza kwisigura canke ndetse Ubushinwa bukaba bushobora no guhamagaza ambasaderi wabwo mu gihugu ca Amerika buhagaritse imigenderanire n'igihugu ca Amerika. Ibiro bikaba byoteza ibyago bikomeye cyane gose ku isi, na cyane ko bino bihugu ari ibihugu byonyene bifise ubutunzi burengeye kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi. Rero abasanguzi ibintu n'ibindi bakavuga ko bino bihugu byari bikwiye kumvikana, kuko bino bihugu bitumvikanye haba ibyago byinshi cyane gose ku isi. Turandanya n'ano makuru yacu. Tuvere ku mishamirano y'igihugu c'Ubushinwa n'igihugu ca Amerika, dusimbire nyene mu gihugu ca Amerika. Mu gihugu ca Amerika rero buri inkuru nziza cyane gose, ndetse inkuru nziza kandi kuba ku isi yose, ndetse kubakunda amahoro n'umutekano ku isi n'abagwanya iterabwoba ku isi. Igisirikare ca Amerika rero kikaba ku munsi w'ejo carishe umukuru wa Al-Qaeda. President Joe Biden wa Amerika yazindutse amenyesha igihugu ca Amerika ndetse n'abatuye isi muri rusange, aho ngo kwitegeko giwe ngo natanze itegeko ngo ku munsi w'ejo ngo maze rero igisirikare ngo ndagitegeka kurasa, aho twari twamenye amakuru ko umutegetsi mukuru w'ikirenga wa Al-Qaeda yari inyegeje ngo yaragiye kuramutsa, yaramaze iminsi ngo yaragiye kuramutsa imiryango yiwe mu gihugu ca Afghanistan. Umutegetsi rero yarayishwe igihugu umuhari Al-Qaeda ni uwitwa Ayman al-Zawahiri, urera akaba yarasanzwe ayoboye umuhari Al-Qaeda. Muri kino gihe umuhari Al-Qaeda wari usanzwe uyobowe na Osama bin Laden igihe bakora ibitero muri Amerika itariki 9 z'ukwezi kwa 11 mu 2001. Aha rero ibitero byashegeshe igihugu ca Amerika cyane gose. Ibitero rero byakozwe mu gihugu ca Amerika bikaba ari byo byatumye Amerika itangura kuronderana buhongo bano bategetsi nk'umuhari Al-Qaeda, aho rero benshi cyane mu bategetsi b'umuhari Al-Qaeda bari bamaze kwica, ariko ubu al-Zawahiri akaba yasa nuko heri yabananiye kuva ico gihe bamuhiga. Tubise ko Osama bin Laden yahiswe yicwa hadahize igihe kinini cyane gose ku butegetsi bwa President Obama, akaba ariho Osama bin Laden nawe yicwa nawe nyene hiciwe muri kino gihugu ca Afghanistan. Igitero cyakozwe n'abasirikare special ba Amerika. Abasirikare special ba Amerika nibo n'ubundi bakoze kino gitero cyahitanye ubuzima bw'umutegetsi mukuru w'umugwi Al-Qaeda. Igitero rero kikaba kuri Amerika cyafashwe nk'intsinzi ikomeye cyane gose, kuba ngo Amerika ishoboye kwica abana bategetsi bose babiri banapanze bagategura igitero cabaye kuri Amerika. Igitero cyabaye mu 2001 cyashegeshe Amerika cyane. President Biden yashimiye ingabo za Amerika zakoze kino gitero, kandi akanamenyesha ko zagikoze mu bunyamwuga bukomeye cyane gose, kuko yaba abo mu muryango w'uwo al-Zawahiri ngo atanumwe yahitanwe na kino gitero gusa cyahitanye uwo al-Zawahiri, akaba ari we wenyene yapfuye muri kino gitero. Igisirikare ca Amerika na Amerika ntimenyesha ivy'umuvyimba wiwe, niba umuvyimba we wawutawaye canke umuvyimba we wahira tokombera kubwa misile bateye ku nzu yararimwo. Ibi rero Amerika nta nakimwe yamenyesheje. Ni nkuko vyagenze nyene igihe Amerika yica Osama bin Laden, ntibigeze bamenyesha umuvyimba we ahuri, aho abatalibane bagerageje kurekarama ngo babone umuvyimba wiwe, ariko rero bakaba batabonye umuvyimba wiwe. N'ubu rero umuvyimba w'u al-Zawahiri akaba utigeze uboneka, ariko rero icamenyeshejwe nuko nkuko vyamenyeshejwe na President wa Amerika ko al-Zawahiri yasanzwe ari umukuru wa Al-Qaeda muri kino gihe, ndetse akaba yari yakoranye vya hafi cyane gose na Osama bin Laden, ndetse mu gihe bakora igitero muri Amerika akaba yari cegera cha Osama bin Laden. Uno munsi rero ubuzima bwiwe bukaba bwarangijwe n'igitero cyakozwe n'indege za Amerika ahitwa Kabul muri Afghanistan, nkuko byamenyeshejwe na President Biden wa Amerika, aho yavuze ko kwitegeko agiyewe kino gitero ariho cyakozwe. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero reka dusubire mu gihugu ca Ukraine. Mu gihugu ca Ukraine rero inyuma y'amasezerano y'igihugu ca Ukraine bagiranye n'igihugu c'Uburusiya ahagarariwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ndetse na President wa Turki, ingano rero ku munsi w'ejo ingano zaratanguye gushoka zivuye mu gihugu ca Ukraine. Izi ngano rero zavuye mu gihugu ca Ukraine akaba ari amatoni ashika 26, ariko ntizari ingano gusa, akaba zari ingano zivanze n'ibigori. Akaba ubwato bwa mbere rero butwaye amatoni
M26 bwaravuye ku kivuko ca Odessa buragenda aho Perezida Zelensky yahise ashima ingingo avuga ko wari isinye nziza cyane gose ko batuye isi ko ikibazo c'inzara coba kigiye guhera ku isi cyane ko mu bubiko bwa Ukraine hasanzwe hariyo ingano nyinshi cyane gose ndetse n'ibigori byinshi cyane gose n'amahoke menshi cyane gose ibiro bikaba hari byo byari biko birakena ku isi muri kino gihe kuva aho igiyaga cirabura canke Black Sea cugariwe kuko kino kivuko ca Odessa ugishikamo uciye mu kiyaga cirabura no kuvuga ko udahawe uburenganzira n'igisirikare cy'Urusiya gisanzwe kigose muri kino kiyaga cirabura atahandi ushobora kurengana. Igisirikare cy'Urusiya reka biboneka ko coba carese buno bwato bukaba bumaze kurengana mu kiyaga cirabura bwerekeza ku isoko mpuzamakungu aho bugiye kuzopakurura, aho bivuga ko buzopakururira mu gihugu ca Lebanon ariho buno bwato bugiye gutangura gupakurura. Ubundi bwato rero Perezida Zelensky akaba yamesheje ko ubundi bwato bushika 16 burindiriye kuza gupakira, nabwo nyene rero ko kuva ku munsi w'ejo buzoshobora gutangura gupakira, nabwo nyine ukaba buzopakira ingano n'amahoke ndetse n'ibigori bisanzwe hari byinshi muri kano karere. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu reka rero uduce tubandaniza ku mugabane wa Afrika. Mu gihugu ca Senegal amatora yarayaheze, amatora y'abashinga amateka, aho amatora aba imbere yuko amatora y'umukuru w'igihugu abatubitse ko amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwakuza. Amatora yabaye y'amashinga amateka, umugambwe utavuga rumwe na leta uvuga ko ho yatsinze, ariko rero ukaba ufise amakinga ko abategetsi ba leta ngo ariko baragerageza kwibana amajwi y'amatora y'abashinga amateka, aho bavuga ko ngo bayatsinze ku bice 51% ariko rero ngo leta iriko iravuga ko ariyo yatsinze ku bice 55%, aho bavuga rero ko batazokwemera ivyavuye muri no matora mu gihe batoba barayatsinze nk'uko biboneka ku mabiro y'amatora, ku majwi yahariwe ku biro y'amatora, ku mabiro y'amatora ko abatavuga rumwe na leta batsinze ano majwi. Tubutse ko Perezida Macky Sall yamenyesheje ko mu matora yagenze neza kandi yabaye mu mutekano ntangere, ariko rero abatavuga rumwe na leta bakaba bamaze gushikiriza ibinyamakuru ndetse bavuga ko batagiye kwemera ivyavuye muri aya matora mu gihe batosanga baratsinze nk'uko ivyegeranyo vyavuye ku biro vy'amatora vyerekana ko umugambwe utavuga rumwe na leta ari wo watsinze amatora muri kino gihugu ca Senegal. Turabandanya n'amakuru yacu. Reka amakuru rero rice tuva mu karere ka West Africa dusimbire mu gihugu ca Congo. Igihugu ca Congo mu gihe hamaze iminsi hari imidurumbanyo idasanzwe hagati y'abanyagihugu ba Congo biyamiriza igisirikare ca MONUSCO ko ataco kimaze mu gihugu ca Congo nyuma y'imyaka 22 kino gisirikare ca MONUSCO kiri mu gihugu ca Congo ataco kirigera gikora, ataco kirigera gifasha ya mu by'umutekano gwaguma badurumbanya umutekano w'igihugu ca Congo bawudurumbanya kino gisirikare ca MONUSCO kihari. Rero abagira imyerekano baragize ishavu barasambura amabiro menshi igisirikare ca MONUSCO ndetse bakaba abari mu myerekano barashoboye kwicamwo abashika 6 mu basirikare ba MONUSCO. Aba rero abasirikare ba MONUSCO bakaba barasezeranywe iteka mu birori vyateguwe n'abategetsi ba MONUSCO mu burengerazuba bw'igihugu ca Congo, aho rero bino birori vyahagarariwe n'userukira umuryango mpuzamakungu ku mugabane wa Afrika. Aho rero yavuze ko bibabaje cyane gose kubona abakozi babo ba MONUSCO bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Congo bashobora kwicwa ku buryo nk'ubu. Akamenyesheje ko ari gitera soni ndetse akaba yamenyesheje ko bari kwarafashanya n'igihugu ca Congo kugira ngo bagire amatohoza yigenga kugira ngo bamenye abo bose babigize mu ruhara, maze ababigize mu ruhara ngo bashobore guhana, kuko baramenye ko hari abantu bacociye zino mvururu ziko ziraba mu gihugu ca Congo. Tubivuga nyene rero ivyo basirikare ba MONUSCO bapfuye, ariko rero so imisirikare ba MONUSCO gusa bapfuye kandi hari n'abasirikare nako n'abanyagihugu ba Congo bapfuye. Muri kano karere ka Goma hari abanyagihugu bashika 3 bapfuye ndetse hakaba hari n'abandi banyagihugu barashwe n'igisirikare ca MONUSCO mu gihe igisirikare ca MONUSCO cariko kirinjira mu karere ka Kisindu, aho kano karere mu kace ka Beni, aho kino gihugu gihana urubibe n'igihugu ca Uganda. Bashika rero 3 naho nyene bakaba barapfuye barashwe n'igisirikare ca MONUSCO ndetse MONUSCO nayo nyene ikaba ivyamiriza ivuga ko nayo nyene igiye kugira amatohoza kugira ngo imenye icatumye bano basirikare ba MONUSCO barasa abanyagihugu rero bari batangiriye
n'ishavu ryinshi izi nzego za MONUSCO ziko zirambuka ku bariyeri ryo muri kano karere ka Kisindi, aho rero abantu benshi cyane bakomeretse ndetse bamwe bakaba bari mu bitaro, abashika 3 bakaba bapfira aho nyene, abandi 2 baza gupfira mu bitaro, no kuvuga ko amaze gupfa bose bashika kuri 5, ariko bari mu bitaro hakaba ngo harimo abandi baremvye. Mu birori rero vya MONUSCO byo gushingurana byo gusezerana iteka abasirikare babo bapfiriye mu gihugu ca Kongo, nta mutegetsi n'umwe wa Kongo yigeze yitabira bino birori. Rero biboneka ko bino bintu birimo politike, na cyane ko Kongo idashaka kubonekana ko abategetsi ba Kongo badashaka kubonekana ko bashigikiye izo nzego za MONUSCO ziriko ziramirizwa n'abanyagihugu ba Kongo. Ibindi rero byabaye kuri uyu munsi nuko igisirikare cha Kongo cyatumye inzego zikuru kugendera abanyagihugu kugira ngo zumvirize zihoyahoye abanyagihugu. Abategetsi rero bakuru b'igisirikare bikuru by'igisirikare bakongo bakabagendeye mu karere ka Beni, aho bagiye kwishikira ndetse bishikiye ahagwariye bano bantu bakomerekeye muri kuno kuraswa n'abasirikare ba MONUSCO, aho bagiye kwaremeshaho bavuze ko igihugu ca Kongo kirajwe hishingwa ubwa mbere n'umutekano w'abanyagihugu babo. Urebe ngo arico gituma bano bategetsi b'igisirikare ca Kongo bagendeye bano banyagihugu bakomerekeye muri kino gitero. Tuvuga ko kwitwa ko ari igitero cyakozwe n'abasirikare ba MONUSCO bari mu gihugu ca Kongo. Turabandanya n'amakuru yacu. Aya makuru rero reka tubandanize mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya nkuko mubizi rero muri uku kwezi nyene itariki 8 itariki 9 nako z'ukuno kwezi k'8 niho hazoba amatora, no kuvuga ko ari mu ndwiza ariho hagiye kuba amatora mu gihugu ca Kenya. Imyamamazo rero irashusha ku mpande zose, na cyane ku ruhande rwa Kenya Kwanza ndetse na Azimio la Umoja, kuko bano babiri nibo Samuel William Ruto asanzwe cegera cy'umukuru w'igihugu ndetse na Raila Odinga wahoze ari umushikiranganje mbere y'igihugu ca Kenya, aribo bahabwa amahirwe kuba umwe ashobora kuvamo perezida w'igihugu ca Kenya. Ariko hakaba hariho n'uwitwa David Maura nawe nyene asanzwe ari amahiganirwa kuba perezida w'igihugu ca Kenya, ndetse akaba n'uwitwa Wajakoya nawe nyene aserukira umugambi witwa Roots Party ushira imbere ibyo urumogi, ndetse avuga ko niyatsinda amatora igihugu ca Kenya cyose kizoca giterwa mu rumogi, ndetse urumogi rukaba arico gihingwa ca igico giterwa ca mbere igihugu ca Kenya kizorima. Ariko rero ukaboneka ko atamahirwe afise abamwanyi bake cyane. Rero abitezwe ko umwe ashobora kuvamo perezida no William Samuel Ruto ndetse na Raila Odinga. Rero akaba bari mu myamamazo ya nyuma yo guheraheza, kuko imyamamazo izorangirana n'ino ndwi, ariho ku itariki 6 zino ndwi niho umuhari utegura amatora canke umugwi utegura amatora witwa IBC umenyesha ko ariho ibyo kwiyamamaza bizorangira, ariko bashobora kongera ku munsi umwe ibyo kwiyamamaza bikarangira ku itariki 7 nkuko bimenyeshwa n'umugwi utegura amatora. Aba rero bariko baragerageza kurondera amajwi. Imyamamazo iragwiriye cyane gose mu bice byose by'igihugu, aho imigwi iboneka y'abantu benshi cyane gose buzuye mu makampeni y'abariko barondera amajwi muri kino gihugu ca Kenya kugira ngo basubirire Uhuru Kenyatta azobarangije manda ziwe zibiri. Umwe rero bwa East Africa nabwo bwatoye perezida Jakaya Kikwete wahaze hari perezida wa Tanzania, aserukire umwe bwa East Africa uzoba hagarariye amatora mu gihugu ca Kenya. Akaba ari bazorongora delegation y'abantu bashika 50 barungiswe n'umwe bwa East African Community kugira ngo bazohagararira amatora mu gihugu ca Kenya. Abantu bakazobarongowe hanini n'abantu 11, ariko aba bose 50 bakazobahagariwe Jakaya Kikwete yarasanzwe ariwe perezida, yahoze ari perezida nako w'igihugu ca Tanzania. Akaba ariwe azobora umugwi w'umwe bwa Afrika y'ubuseruko uzogenda guhagararira amatora mu gihugu ca Kenya. Na rero duciye turangiriza hano amakuru yacu. Mwakoze mwese abakurikiranye, mushishikare kugira ibihe byiza, Imana ishikare kubazigama, mugubwe neza mu byanyu no mu banyu. Mwakoze.